jeje 14. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ariko precisa wabwiye Imana ati Mana je ndakeneye guheba ubusambanyi. Ukwezi kuraheze nturabuheba. Amezi 3 araheze vuga ati Mana nkeneye kuyindwi ihera nahevye ubusambanyi. Ura precisa Mana ndakeneye ko indwi ihera idahera ntarishide n'ijyanaka. Ngomba ko ndariya muri indwi. Ngomba ko ndariya muri uku kwezi. Nkeneye ko bigenda uko muri uyu mwaka. Ura precisa. Ndazi ko abafise abana mubizi umwana akubwiye ngo mama mpa uramubaza ati ndaguhiki. Imba mama ndaguhiki none. Papa ima ndaguhiki. Mama faranga angahi. Kandi utamubwiye ngo nangahi aguhijana. Naho ubukuzuri muri imanite cyangwa muri universite. Ugiye kwa papa ati papa vraiment nari nkeneye amahera vraiment papa ma argent de poche. Papa nawe arifitiye ibindi bibazo ntaza amahera ukeneye aguhijana cyangwa igihumbi ati akira. Mugora precise ati papa nari nkeneye 20000 quand même ndakuze nari nkeneye argent de poche hama kambwira petit 20000 akaguya petit 20000 reka ndagwe 30 nacho. Ni papa wawe no problem. Ariko nuta precisa aguha igihumbi. Kuno wapreshije uri wawe ukavuga ati Mana nkeneye kuno munsi mfungura nacho uraronka karengarenga nacho. Mugabo preshije ati Mana nkeneye ko mfungura ibi biraba nkuko wabisavye. Ngomba ko twinjira mu mwanya amasengesho rero. Amasengesho afise precision. Atari yandi yo guhindagura ngo Mana ngurumva ngo byaduze byamanutse. Urazi ko hari kindi gihe dusenga amasengesho maremare wayaheza nawe wenyine waza gusenguka cyo bibaza ati nk'ubu nsengeye iki ntibiragushikira waje gusenga bibaza nk'ubu rero masengeye iki wasenze urarira waheza ko cyubaza mbega nk'ubu nsengeye iki ukarondera icyo wasengeye ukakibura kuko nta kintu wafashe ngo uhagarare ko neza ati Mana nkeneye iki. Gihagarare kwico nimba ari bibiri cyangwa bitatu ubihagarare kuvuga ati Mana je nkeneye iki. Amen. Nkeneye kumwerera iki kandi ndagusabye ko coba mu kiringo kinganuko. Ubuye ati nkeneye akazi Imana ikavuga ati mwana wanje ndaguhaye akazi n'imyaka 20 yohera ikazokaguha uronse umuzukuru wa 5. Umuntu wese yumva ko agomba gupreciza mu masengesho yiwe aronke wa mugisha wa mahoro ahaguruke dusenga. Uri Imana itandukanye n'ivyita Imana byose. Uri Imana y'inyembabazi uharira abana bawe. Mwami Yesu ndagukunda kuko Imana itandukanye n'abana b'abantu uko bameze. Uraharira abantu bawe wakugiriye nabi, wavuze nabi, wabikoze nabi, wakoze ucanye kuriya agusavye imbabazi Imana uramuharira. Kristo amaraso yawe Yesu ndagomba ko yeza abana bawe bamanitse amaboko hejuru. Kumanika amaboko hejuru ni sinye yo kwerekana ko bananiwe. Barananiwe berekanye ko bananiwe ataco bashoboye ariko uri umunyembabazi ushobora kubaharira kandi ukabeza gose bikava mu nzira maze isengesho nibageraho barishira imbere yawe wumva isengesho ryabo. Uri Imana nzima, uri Imana ihambaye, uri Imana itandukanye n'ivyiyita Imana byose. Ndagukunda ko mugomba ko abana bawe bapreciza. Hari umugisha w'amahoro waduteguriye ariko abana b'abantu turashobora kuba tutawubona. Ariko kandi urakeneye ko dupreciza neza icyo dukeneye. Yes, mene data yumvise amasengesho akwiye gusenga kandi ari preci. Yesu ndagomba kumugirira neza maze icyo ariko yakubwira ukimukorera nk'uko bigusabye. Mwami turakeneye inyishu ejo ni kera uno munsi nyene bikore
ndagomba kuwigaragaza, ndagomba ko wiyerekana kuri Imana kuri uno munsi, uko byakabaye kose, uko byagenze kose, uko byamubabaje kose. Ndagomba papa kuvura umutima wiwe, umutima wiwe wararize, umutima wiwe urimo ikironda, urimo ikiguma gikomeye cyane, kandi nta muntu n'umwe ashoboye kumuvura atari wewe. Ndagomba mwami kuvura ibyo bikomere yakomerekejwe n'abantu, yakomerekejwe n'abiyita bene data, yakomerekejwe n'abiyita abakozi bawe. Yesu muhoza amarira, ni wowe uhoza amarira y'abana bawe. Ndagomba ko wigaragaza nk'Imana. Nizeye ko ubikoze mwami, nizeye ko wigaragaje, nizeye ko ubonye isengesho rya mwene data, kandi niteze ishimwe rigiye kugaragara imbere yawe kubera ivyo uzoba wakoze. Icyubahiro n'inganji ni ibyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.